Mugabo harageze yuko tubona ambulance y'ibitaro kanaka, centre de santé kanaka, afise ibimenyetso nk'ivyo dufise twe. None wumva tuba dukingiwe gute? Ikimenyetso dukwiye gukoresha twebwe twenyene kigakoreshwa n'abandi bose. Numva ko tushobora kwitwa ivyo tutitwa. Numva ko tushobora gufatwa nk'uko twakwiye gufatwa. Uyu munsi ndagende bivugira imbere y'abamenyesha amakuru. Ujya musaraba utukura, murasohoka muraba imodoka ziri ngaha. Ujya musaraba utukura ni twebwe twenyene turi kuri uyu mukoresha. Les services de santé de l'armée, les services religieux de l'armée, yo bagomba ni mo nyina bari kuri koresha. Mugabo guciye hirya no hino, umuganga cyangwa umuforoma bagiye muri retraite ni baca bagira centre de santé. Rero nagire mvuge amajambo ngira yumva ni ngoga n'abamenyesha amakuru. Uyu ni umudiplomate ashobora kucisha hirya no hino. Umuganga wese agiye muri retraite agifise inguvu canke yimirije byo muri retraite acakire ya kabine. Musaki mupira yerekana kabine yibiri yerekana iki? Nakwaruje muramubona. Mugiye mu bitaro byo byose ngani musanzwe kwaruje. Ambulance y'amasantre de santé ya naka. Wese nafise kwaruje. Bigasivyo. Jo rero twagomba twatoze ku musika nta bintu byo kwidoga biriho leta y'Uburundi yaramaze kuvyumva. Leta y'Uburundi yaramaze kuvyumva kandi yarashizeho umugwi wavyize urabinonosora. Uwo mugwi waje gushikiriza icegeranyo. Ico turindiriye nuko leta iviga mu nama y'ikiranganje hanyuma igasohora ingingo. Ngo mbega warabandi bashobora kwambara tukinga mugongo. Iko yatuvuze barashobora kutwambara no gutahubabuza ibujitwe barashobora gukamba mbega ni twebwe dushika bambere canke twatsabwirira ko leta n'abashumba kumi n'abashefu do quartier n'abandi bose batwara mu gihugu hagati babaga gushika bakaduhurusha nta numwe dusaba uruhusha kuzofasha abantu nikora dukoresha uburyo tuba twarondeye kandi leta iradufasha mu kurondera uburyo. Ari naco gituma iyo twiyungunganije mu bikorwa ibicanye biriya bituma tutaguma tuzerinze leta irabidufasha mu gutaturisha bimwe na bimwe. Majambo make dushika bambe uko tubana nabo bajya babonye n'abanyakinama kugira n'abanyakinini c'est pas des volontaires importés de Kinini, c'est la volonté de cette localité. Kandi bafise iyi formation ikwiye. Ubu rero mwishe makuru quand j'enseignais encore au journalisme, j'avais l'habitude d'utiliser deux grands verbes, le verbe impulser et le verbe subir. Le verbe subir, c'est couvrir les événements. La journée mondiale de la Croix-Rouge, et la journée mondiale de la Croix-Rouge, et ça c'est vraiment subir. Parce que la date, le calendrier vous est tombé dessus, nous est tombé dessus. Mais impulser, ni kuvuga kurondera ibintu bishasha duciye ku mwuga wacu. Mwebwe abamenyesha amakuru murashobora kubona yuko umusaruro utukura ukoreshwa ukundi mu vyo mwigishijwe na CICR, mu vyo mwigishijwe na Croix Rouge, mu vyo mwigishijwe na Federation. Mugafata initiative erega mujya mu byo muvuze bigera kure. Vous êtes en quatrième pouvoir. Il faut saisir ce pouvoir pour impulser de nouvelles dynamiques. Parler de ce qui va, un peu et de ce qui ne va pas. Hariho ukuntu dukora gushika kumuhana. Ukaba nkako aryo twise urugo karorero. Turasanga urugo rutameze neza cyane tukaja turufasha kugira ngo ruve mw'ivyo bibi rurimwo rube urugo karorero.
nagomba nabwire yuko ibiba mu mihana inyuranye y'igihugu, ibigoye imihana inyuranye muri iki gihugu turabizi, turabifasha aho tugeza. Iyo bigoranye ku mutumba bica bija muri centre de secours iri kuri zone, iyo binaniranye kuri zone bica bigenda kw'ikomine, binaniranye kw'ikomine bikaca bigenda mu ntara, binaniranye mu ntara bikaca bigenda ngaha kuri siège. Natwe bitunaniye tukaca dutaka amakungu. Ayo makungu dutaka ni mouvement international de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, amakungu atakwa na leta y'u Burundi. Nuko dukora kandi gushika ubu ukuntu tubikora biranezereza abantu aho nikora, kuko nibo baturazishinga. Twebwe ibintu bya giturumbuka nibyo turazishinga, kuko turafise uburyo tumenya ibizoshobora kuba ejo canke hirya y'ejo. Hari umwimenyerezo tugira witwa gutega kazoza, ukibaza ati none ibiharage nibitamera neza hazoba iki? Murazi kica kiba, none tuye twifata gute? Imvura niyagwa nabi hazoba iki? Hazoba ibi n'ibi n'ibi. Tukavyandika, turabishira mu nyandiko, hama tukabisabikanya n'uyu muryango utabara imbabare kw'isi yose. Tuba dutangura rero guhagarara neza kugira ntibize biducemo. Ibitumbuka rero turakorana navyo, kandi bimwe biradusumbya inguvu, ahandi tukabisumbya inguvu. Gabi gikuru nuko bitaduca intege. Ngo ikintu gishasha twobona uyu munsi ni cyo ikihe? Ikintu gishasha nuko dusaba umuntu uwo ari we wese yuko yokubita agatima mpembero, akamenya yuko uyu munsi ni jewe, ejo ni wewe. Uyu munsi ari jewe ndiko ndahunga, urashobora kuba uriko urahunga nawe bukeye. Uyu munsi n'abakongomani bariko barahungira mu Burundi, uyu munsi n'abarundi benshi bariko baratahanwa ku bwinshi bava mu gihugu ca Tanzania. Uyu munsi nibo, mugabe ejo hashobora kuba abandi, bashobora kuba twebwe. Nigeze kuvuga yuko ari abantu bari bamerewe neza muri Gaza, baba mu appartement yabo asikuye neza, mugo uyu munsi baba mu matante, mu mahema. Dusaba yuko umuntu wese yomenya yuko gufasha ntaho nikora giteza kuba igikorwa ciwe. Tubitangurira iwacu mu muryango utabara imbabare wo kw'isi yose, uga tugasaba n'abandi yuko bomenya ko ejo bashobora kuba abandi bashikiwe n'ivyago. Mugabo tumaze kugira urunani rukomeye, nta na bimwe bizosubira kudukanga. Tuzoba twiteguye neza. Mbega leta y'u Burundi yokingira gute umuryango utabara imbabare? Rero ushinga naye aserukira CICR mu Burundi, naho mumvise avuga igifaransa gusa, je ndazi ko aturuka umusozi umwe wo mu Burundi, arazi Kirundi. Reka rero byo yavuze mu gifaransa bibabwire mu Kirundi. Nyakubahwa aserukira CICR. Nakoze cyane n'abantu mukuru wa Croix-Rouge mu Burundi. Ivyo nari navuze aha mu Burundi ari umuryango utabara imbabare Croix-Rouge mu Burundi, ari komite mpuzamakungu ya Croix-Rouge, ari Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, byose tubikora dukurikije amategeko y'igihugu. Ubwa mbere na mbere rero bisigura yuko igihugu kidukingira mu gushiraho ako karyo ko gukorera
novuga nti ibintu byose dukora mu Burundi birangwa n'amategeko twumvikanye na leta y'u Burundi. Ivyo rero bikaba ari muri rusange. Mu bikorwa rero dusanzwe dukorera ntaho nikora, aho tugenda, aho twavuga tuti ku rubuga, aho naho birakenera yuko abakozi bacu, abavolontere bacu bakingirwa gute? Nuko iyo bagiye gukorera aho hantu, abantu bari muri aho hantu bariko barakorera bategerezwa kumenya yuko kaya kajabitugu bambara kari ku musaraba utukura gafise ico gasigura. Gasigura iki? Gasigura yuko umuntu ariko arakora ico gikorwa ariko agikorera umuntu adafise aho yegamiye, ariko agikorera umuntu ataho yegamiye na gatoyi, ariko abikora kugira ngo ashikire ntaho nikora amufashe. Burya biragoye kuvuga mu Kirundi, niho ndabibonye, ariko ico ndiko ndashaka kuvuga nuko kugira ngo ashobore kubikora rero leta, abajeje intwaro aho ariko arabikorera, abajejwe bavuga nti abo muri Croix Rouge basonera amategeko, baba biteze yuko nabo nyene bakingirwa n'ayo mategeko. Uyu munsi rero mu Burundi nta tegeko rihari rikingira urya musaraba utukura, ariko hariyo amategeko avugwa mu Burundi nko mu gitabo mpanavyaha, avuga ko akingira Croix Rouge, agakingira n'irya signe ya Nations Unies. Ariko mu bihugu vyinshi twarabonye yuko amareta yifuza gukingira ico gicapo ca Croix Rouge kugira ngo abariko barakorera ku rubuga bumva ko bakingiwe koko. Ico dusaba rero nk'umuryango mpuzamakungu wa Croix Rouge uyu munsi nuko iryo tegeko ryoshigwaho, rigashigwaho, tukaca dufashanya na leta kurikwiragiza mu banyagihugu hose kugira ngo bamenye yuko umuntu ariko arakora ico gikorwa yambaye umutamana wa Croix Rouge ategerezwa gukingirwa. Ivyo rero nivyo muri rusange twifuza yuko twoshikiriza uyu munsi, ari navyo nari nagerageje mu ncamake kuvuga mu kinofunofu. Murakoze.